Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu nayo yanyu. Uyu ni umwanya tugiye kubageza ko amakuru y'ibiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi. Na makuru tuza kugaruka ku mpinduka zakozwe n'umukuru w'igihugu Nyiricobero Varisito Ndayishimiye. Ni impinduka yakozwe mu rwego rukomeye cyane mu gisoda ngaha mu gihugu c'u Burundi. Perezida Varisito Ndayishimiye yabogoje General de Brigade Dominique Nyamugaruka afise matricule SS ubusa arimwe 89 akaba yamubogoje mu mabanga yo kurongora intara ya mbere ya gisirikare nkuko bisanzwe bizwi. Yamusubirije kandi uyundi musirikare yarajijwe amabanga hambaye cyane mu gihugu cya Republika Iharanira Rusange ya Kongo, ndetse akaba ari nawe wakurikiranira hafi ibikorwa by'abasirikare barungitswe muri ico gihugu ku masezerano yabayeho hagati y'abakuru b'ibihugu bibiri aribo Antoine Felix Tshisekedi ndetse na General Major Varisito Ndayishimiye. Uyu yasubiriye kandi uyu General Dominique Nyamugaruka akaba bivugwa ko hasanzwe ari umwizigirwa adasanzwe President Ndayishimiye, kandi uyu yashizwe mu mabanga akaba ari umuntu atabonwa neza na General Prime NIYONGABO arongoye ibiro bikuru vya gisirikare ngaha mu gihugu c'u Burundi. Gigenwa rigiwe rikaba rivugwa ko riri mu ngingo zikomeye zagoye cyane President Varisito Ndayishimiye kuzifata kubirabana no kwikingira mu gihe atanguye kwikeka ko hari ibihangange bidakeneye ko azogaruka kurongora igihugu c'u Burundi mu mwaka w'ibihumbi 2027. Muti vyo vyagenze gute? Byose turaza kubigaruka ko mu buryo burambuye. Turaza kubabwira ivya operation yakozwe kugira ngo Dominique Nyamugaruka akurwe muri aya mabanga yo gutwara division ya mbere mu gisirikare ngaha mu gihugu c'u Burundi. Tuze no kubabwira kandi kuri uru rwikekwe ruhari yuko President Varisito Ndayishimiye yoba afise bamwe bariko baramugwanya mu nzego z'umutekano, mu bashinga amateka ndetse no bakomeye mu rwego rwa politike. Ni mu General Prime NIYONGABO bivugwa yuko afitaniye urunani rudasanzwe n'umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Gervais Ndirakobuca. Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo utaja ucikanwa n'udushikiriza nkwaye kaze mwidonido yano makuru. Impinduka mu gisirikare c'u Burundi zakozwe n'umukuru w'igihugu Nyiricobero Varisito Ndayishimiye. General de Brigade Dominique Nyamugaruka yakuwe mu mabanga yo kurongora intara ya mbere ya gisirikare. Nyamugaruka n'umwe mu ntwazangabo zize amashure make nkuko vyagiye biragaruka ko n'abantu benshi batandukanye cyane bakurikiranira hafi vy'igisirikare, ariko akaba ari muri za ntwazangabo zize amashure make zifise amapeto hejuru kandi yagiye arazezwa ababanga akomeye cyane mu gisirikare. Uyu General de Brigade Dominique Nyamugaruka yahoze agwana muri CNDD FDD imyaka itari mike, yarajejwe ikambi idasanzwe icungera umukuru w'igihugu mu butegetsi bwa Perezida Nkurunziza. Bikaba binavugwa ko yari umwizigirwa adasanzwe w'umuhisi Petero Nkurunziza. Mu kiringo ca gatatu c'uyu muhisi Dominique Nyamugaruka yavuravuzwe mu mabi menshi cyane, harimwo ivy'ingene yatanga amategeko yo kunyuruza abantu bakabugwengero, benshi bakabanza gucishwa mu hoteli yiwe mu Vyerwa vya Ngozi aho vyavuzwe ko yari afise agashoka atazwe. Nyamugaruka kandi yaranavuzwe mu bikorwa vyo kwigisha inyigisho z'urwanko mu mbonerakure zabaizwa mu ntara ya Kayanza. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2020 ubwo President Varisito Ndayishimiye yamanika ukuboko kwiwarahirira kuba President w'igihugu c'u Burundi, yaramuretse gato ku butegetsi aguma n'ubundi arongo yakambi icungera umukuru w'igihugu. President Varisito Ndayishimiye ari mu imwe mu mikenyuro yakoresheje yari haye umwanya wo kwigeza yabahoze begereye cyane Petero Nkurunziza. Nibwo mu mwaka w'ibihumbi 2021 ubwo President Varisito Ndayishimiye yaramaze umwaka umwe ku butegetsi, Dominique Nyamugaruka yakuwe hafi y'umukuru w'igihugu aja kurongora ikambi n'ubundi ya mbere ya kurongora intara ya mbere ya gisirikare nkuko ari nayo yoba yakuwemwo. Ubu akaba akuwe muri ayo mabanga aja kuba umuyobozi mukuru ajejwe abahoze ku rugamba. Benshi mu batazi iki kibanza bumva ko uyu muntu agihawe n'ubundi aba ari umuntu adugijwe mu mabanga, ariko siko bimeze. Iki ni kimwe mu bibanza bifatwa mu gisirikare c'u Burundi nkaho babika abatswe ijambo mu gisoda.
bisigura ko General Dominique Nyamugaruka inguvu zose yari afise mu butegetsi zisa nizamukuwe ko agiye kuja arabana n'abakukurutse mu gisoda. Bamwe bakavuga ko kandi Dominique Nyamugaruka kimwe mu cyo yoba azize yoba howe kuba atarashoboye kugwanya umuhari witwaje ibigwanisho Red Tabara mu bitero biherutse kuba mu karere ajejwe. Abandi bagashimika ko President Evariste Ndayishimiye agiye kongereza umurindi wo gushira kure abahoze bayoboka cyane umuhisi Petero Nkurunziza. Muri no minsi ngo yoba yikeka cyane abo bantu n'ubundi bamye bakomeye kuri iyo ngoma y'umuhisi Petero Nkurunziza. Eri Ndizige rero batazira muzinga ni wagiye kurongora Première Division yo mu gisirikare. General de Brigade Eri Ndizige batazira muzinga ni wagiye gusubira General de Brigade Dominique Nyamugaruka. Iyi ni inkuru yanezereye cyane abasoda b'u Burundi bari kugwana muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, aho abasoda bari bavuga ko n'ubundi Eri Ndizige batazira muzinga ari we yabariye cyane. Bakaba bizeye ko Colonel Ponti Hakizimana batazira mingi abarongo yagiye koroherwa mu mabanga yiwe kubera muzinga amuvuye ko. Eri Ndizigiye muco bita mécanisme de vérification ya Sergeri Igoma muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ariko yari yigenza nka kizigenzo w'ingabo z'u Burundi muri Nord Kivu. Nkuko natanguye no makuru mbibabwira, amasoko mu gisirikare akavuga ko Eri Ndizige yari umwizigirwa cyane wa President Ndayishimiye mu gihe kandi asanzwe atabonwa neza na General Prime NIYONGABO arongoye igisirikare cy'u Burundi. Iganwa ryiwe kandi ngo riri mu ngingo zikomeye cyane zafashe umwanya President Evariste Ndayishimiye kuzitekereza ko cyane. Akaba yafashe ino ngingo rero ngo mu kungere ko kwikingira mu gihe atanguye kwikeka ko hari ibihangange bidakeneye ko agaruka kurongora igihugu mu mwaka w'2007 muri manda yiwe igera kabiri. Eri Ndizige batazira muzinga nawe nyene akaba ari intwazangabo yahoze igwana muri CNDD FDD nkuko twabishikirijwe. Mu yandi makuru kandi reka tuyabandanize mu makuru arabana n'ayagateka kazi na muntu. Abanywanyi basedere bariko barazira iki? Ese Agnes Ntibirantije apfungiwe iki? Agnes aronga abakenyezi bo mu mugambwe seneri mu ntara shansha ya Butanyerera nkuko nabegejeje ko makuru yacu yo ku munsi uheze. Asanzwe ari umwigisha kuri Ecofo Ruhande muri komine Kayanza. Uyu muvyeyi w'abana bane aba ku mutumba wa Musave muri komine Kayanza mu ntara ya Kayanza. Nubundi cyo kimwe n'abandi banywanyi batari bakebuye umugambwe, Agnes yari ingozi ku munsi w'Imana uheze, akaba ari kwigenekerezo ya 10 ntwarante uyu mwaka w'2024. Bakaba bari bagiye kwiyamiriza ikoraniro kaminuza ry'abatavuga rumwe na agatogwa sa mu burongozi bwa seneri. Ico gihe igipolisi cy'u Burundi cyarababujije gushika ahabereye iryo koraniro. Aja gufatwa yafatiwe mu isoko rya Ngozi ari kumwe n'abandi, burizwa imodoka y'iperereza bajanwa gupfungwa muri police judiciaire Ngozi. Aho rero niho abanywanyi ba seneri bafashwe ari 86. Iryo joro haraje imodoka y'iperereza irobanura 11 ibajana ahantu hatazwe. Umuryango wa Agnes wagumye utabaza, abandi bararekuwe we araburwa iyo ari. Akaba yaciye iminsi 3 niho rero vyamenyekana ko Agnes afungiwe mu iperereza i Bujumbura. Abiwe ntibaramubona ariko barazi ko apfungiwe hariya bita kuri katedrale. Inyuma hari abandi banywanyi benshi ba seneri bagomba bafatwa mu gihugu cyose. Aka gatotezo benshi bakabibaza aho kazogarukira. Abanywanyi b'uyu mugambwe nta kibi batarabona: ubwicanyi ndengera butungane, gutabwa mu nzuzi, kunyuruzwa bakaburwa irengero, kugandagurwa, gupfungirwa ubusa, kuburabuzwa mu bikorwa by'umugambwe, kwankigwa ko umugambwe ubaho n'ibindi vyinshi. Ndashimiye ubwiwe yari yivugiye ko azanye leta mvyeyi itandukanye na leta nsesa amaraso ya Nkurunziza. Uyu munsi bikaba bivugwa ko ari karasubiramwo amakosa yose yaranga intwaro ya Nkurunziza. Bamwe bakavuga ko Burundi ataho buzokirira mu gihe iyi ngendo mbi ikibandanya mu gihugu cy'u Burundi yo kunyuruza abantu bakaburwa irengero ndetse no kudahereza umwanya imigambwe ndetse n'amashirahamwe atavuga rumwe n'ubutegetsi buba buriko mu gihugu.
Mu yandi makuru kandi nubwo twari turiko turavuga ku birabana n'agateka kazina muntu tuvuga ivyo umukenyezi yanyuruzwe, umukozi wa mutuelle de la fonction publique Emile Nikobiri yararekuwe. Hari haciye ukwezi n'igice uyu mukozi wa mutuelle de la fonction publique Emile Nikobiri ahagarizwe ku gahahazo kw'igenekerezo ya 2019 uyu mwaka w'ibihumbi 2024, akaba yaciye ajanwa gupfungirwa mu gasho ka police militaire. Ico gihe yoba yarazize inyishu yahaye umugenzi bahoze bigana mu mashure yisumbuye Lieutenant Colonel Merikiade Ntirampeba. Uyo nawe ngo ntivyamushimisha, ashaka kumwereka ko batangana, ahamagara abasirikare baramufata baja kumupfungira mu gisirikare. Abaze gupfungwa, Emile yararementanirijwe ivyaha bikomeye cyane birimo gutuka igisirikare no gutuka umukuru w'igihugu. Tuyutse ko iki cyaha cyo gutuka umukuru w'igihugu n'ubundi cagijwe uwahoze ari umushikiranganje wa mbere akaba na generale wenyene afise iryo pete mu gipolisi cy'u Burundi, generale Arengiyome Bunyoni. Aho rero amakuru agiriye habona kwifungwa ritajanye n'amategeko rya Emile Nikobiri narirya bitari kuri gupfungira abasivile mu busho bw'igisirikare. Emile Nikobiri yaciye ajanwa gupfungirwa mu biro bikuru vy'iperereza SNL. Ico gihe rica hayagirizwa cyarahinduwe bamushira ko ibijanye no guhungabanya umutekano ngo kubera ibiganiro basanze muri groupe WhatsApp yarimwo ahavugwa ibijanye n'intwazangabo mu gisirikare yaguye muri Kongo. No ngaho rero niho kumutabariza vyabandanije vyiyongereza. Emile Nikobiri yahavuye ajanwa mu ihorero kuri rya Mpimba. Abacamanza mwumvirije muri chambre de conseil bafashe ingingo yo kubayekura vy'agateganyo. Emile Nikobiri yarasubijwe mu mirimo yiwe muri mutuelle de la fonction publique. Tukaba dushimiye cyane abafashije bose kugira ngo amakuru yiwe aje habona. Turashimiye kandi abategetsi n'abacamanza bafashe ingingo zibereye zituma Emile Nikobiri asubira kwidegemvya akanasubira ku mirimo yiwe ya misi yose. Aya niyo makuru yaragezwe ko muri kano kanya. Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyina ko kugira ngo utazocikanwa nadushikiriza usangiza no makuru bagenzawe kandi aho baherereye hose kugira ngo batoje bacikanwa nayo biriko biravugwa bigezwe ku nga mu gihugu cy'u Burundi, hanze y'imbezi y'igihugu cy'u Burundi yoba yabari ko aravugwa mu gisata ca politike, agateka kazina muntu, imigenderanire n'andi makungu n'ubutungane. N'umuza TV Imana iba hezagire.